Waramutse neza munywanyi w'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV, reka nizere ko umeze neza nako kandi nkubwira ngo komeza kugira igitondo cyiza cyangwa se ibihe byiza bitewe naho uherereye cyane. Turagarutse muri update zizindutse ziriko ziravugwa cyane cyane nga mu karere k'ibiyaga bigari, aho tugiye kugaruka ku makuru ariko aravugwa cyane guturuka nga mu gihugu cy'u Burundi, aho kugeza amagingo aya ngaya hamaze gusohoka itangazo rikomeye cyane rya Reverien Ndikuriyo asaba imbonerakure gutabara igihugu kubera gisigaranye abasoda bace cyane, nyuma yuko kugeza ubu ngubu igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda cyugarizwa n'ibibazo by'umutekano muke cyane, aho abanyagihugu basigaye barashwana bakaryana ku buryo bukomeye cyane biturutse kuba mu bice bimwe na bimwe antabasoda bafise, nyuma yuko abasoda benshi boherejwe mu bihugu by'amahanga kujya kurwana kugira ngo babashe kuba boronka amahera nkuko biriko biravugwa. Uyu Reverien Ndikuriyo usanzwe akuriye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD akomeje kugenda asaba yuko haboneka abandi bantu binjira mu mbonerakure mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bofatanya muri gahunda zigendanye no kuba bagerageza gufatanya mu guhangana n'ibibazo bigiye bitandukanye, cyane cyane ibibazo byibanda ku mutekano ukomeje kugenda urugariza igihugu nk'uko biriko biravugwa muri rusange. Hagati aha kandi nk'uko amakuru akomeje kugenda abivuga, Kigoma muri Repubulika Demokarasi ya Kongo iharanira cyangwa se muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, intambara hagati y'abasirikare b'Abarundi n'abarwanyi ba Red Tabara yongeye gukomera ndetse no gufata indi ntera. Iyi ntambara kandi y'aba basirikare b'u Burundi n'abarwanyi b'umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara yaradutse kuva by'umwihariko ku munsi w'ejo mu gitondo cya kare, akaba ari intambara zabereye mu mazone yo muri teritwari ya Buvira mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange. Turarebera hamwe byinshi bikomeje kuzinduka bivugwa, dore ko abasirikare b'u Burundi bongeye kwasiga ubuzima ari benshi, mu gihe nyamara General Neva abisa naho ntaco bimubwiye, mu gihe yamaze gusinya amasezerano avuga yuko agomba kuzajya ahabwa amahera by'umwihariko agomba kuba iyo mufasha mu gukemura ibibazo bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hagati aha kandi turaza no kugaruka kubiriko biravugwa ngaha guturuka mu buraruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange, aho kugeza amagingo aya ngaya abapolisi ndetse n'abandi basirikare n'abandi baturage benshi bakomeje guhungira hano mu gihugu cya Uganda, kuko byamaze gutangazwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Uganda, aho yaje kugenda ashimangira byinshi bigiye bitandukanye, ndetse kugeza amagingo aya ngaya abakomeje kugenda bakurikira ibibera ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cya Kongo bavuga yuko ingabo zose zano ku butaka bw'i Kongo ntaco zirimo zikora ku bigendanye n'intambara ikomeje kuvuza ubuhuha, ntacyo zirimo zikora ku bibazo bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara ngaha mu gihugu cya Kongo, ndetse ngo bikaba bikomeje gutuma noneho abanyagihugu benshi bakomeza guhunga umwari M23, kandi warahire yuko ugomba kuzatembagaza ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Uyu mugabo by'umwihariko nawe akomeje gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yobona igisubizo kirambye cyangwa se uburyo ashobora guhangana ndetse no kwikiza aba basoda bamumereye nabi bamugeze habi nk'uko bikomeje kugenda biravugwa. Reka nguhe ikaze rero aho uherereye, waba unkurikiye uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, reka nkwifurize ibihe byiza cyane, nkubwira yuko ahangaha ariho ushobora kuba woronka amakuru ariko aravugwa cyane cyane, amakuru aba ariko aravugwa cyane cyane ngaha mu biyaga bigari, ndetse kugeza amagingo aya ngaya niba ari ubwa mbere ushitse ngaha kanda handitse sabone kugira ngo ubashe kuzajya urabana natwe 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro byacu biriko biravugwa hirya no hino, nk'uko amakuru abakomeje kugenda atugeraho natwe tugabasha kugenda tuyabarondera tuyabagezaho. Turi mu gatondo rero ngaha mu gihugu cy'u Burundi
ko ku munsi wa kabiri ku itariki zitandatu ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 nyemerera ngo ikaze nkurikira ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana abadukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, birumvikana mu ntara zigiye zitandukanye, tubahaye ikaze abari ngaha mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda, Congo, Tanzania, Kenya ndetse n'andi hose muri Afrika. Baye ikaze cyane abadukurikira kandi muturutswa ngaha mu bihugu bigiye bitandukanye birimo ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Bana natwe ukora handitse sabone kugira ngo ubashe kuzajya ubasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. N'amakuru kandi uraza kunyemera tukanahera ngaha mu gihugu cy'u Burundi ahakomeje kugenda havugwa ibintu bigiye bitandukanye, nyuma y'uko ku munsi waheze wejo twavugaga ku makuru akomeje kugenda aratera ubwoba abanyagihugu bagiye batandukanye, by'umwihariko cyane cyane abaturiye ku kibuga mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye, nyuma y'uko hagiye haboneka ibiziga bigiye bitandukanye by'abantu baba barishwe mu buryo butigeze bumenyekana neza ngo bamenyekane imvo n'imvano yabyo. Abaturage benshi bagaca bagira ubwoba ndetse n'igishika mu mitima yabo. Ubu noneho kugeza umungubu abandi bantu benshi bariko barapfa, cyane cyane abadandaza b'inka ndetse n'abazwi nk'abarimyi n'aborozi, cyane cyane abadandaza b'inka bariko barahotorwa ku buryo budasanzwe, ariko kandi inzego zitohoza zikaba zaratangiye kugenda zirakurikirana ibyo ngibyo. Ibyo byose rero byotumye Reveriyano Ndikuriyo asaba imbonerakure gutabara igihugu kubera gitsigaranye batsoda bake cyane, ndetse bikaba ari ibintu biriko biratuma abantu benshi babona yuko mu gihugu cy'u Burundi niyo hakongera kugabwayo igitero bishobora kuba byogorana yuko bashobora kuba bokikuramo cyangwa se bobasha kuba bokwirwanaho nk'uko biriko biravugwa. Reveriyano Ndikuriyo kandi usanzwe ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yarasozereye inyigisho za gisirikare imbonerakure zariyo zimazemo iminsi indwi zibiri mu ntara ya Cibitoke nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Izi mbonerakure kandi zari zimaze indwi zibiri zigishwa ijoro n'umurango mu gukoresha ibirwanisho bigiye bitandukanye bigezweho mu rwego rwo kugira ngo habashe kuba huboneka abandi basoda biyongera ku bandi bake bari basanzwe bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, nyuma y'uko bamwe bari muri Somalia, abandi bari muri Repubulika ya Centrafrica, abandi bari muri Repubulika iharanira intwaro rusange. Ibi rero bikaba byaratumye bigaragara yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi atabasoda bahari, ari nayo mpamvu abantu benshi bakomeza kugenda bidegembya, ndetse n'abahari by'umwihariko mu baturuka mu mbonerakure bakaba bakomeza kugenda bakakomeza kugenda ari bamwe mu bantu bashinzwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu ijambo ryiwe Reveriyano Ndikuriyo kandi yarashimye imbonerakure zitabye iyo myimenyerezo ya gisirikare, acamenyesha ko imbonerakure zigiye gufasha gutabara igihugu muri kino gihe Uburundi busigaranye abasoda bace cyane. Bwana Ndikuriyo kandi avuga yuko abasoda bari mu bikorwa byinshi cyane hanze y'igihugu. Yasabye imbonerakure kurindira amategeko azozimenyesha iyo zizoja gukorera haba mu Burundi canke se hanze y'u Burundi. Bwana Ndikuriyo kandi anavuga yuko igisirikare cy'u Burundi gisigaye kibura abaja kukinjiramo kubera inyigisho z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, akabandanya kubita abanzi b'igihugu, ariko kandi abandi bakanavuga yuko nta muntu wo kwemera kujya kwinjira mu gisoda cy'u Burundi mu gihe kugeza amagingo aya ngaya bakinjiyemo bari kujya gupfira mu bihugu bigiye bitandukanye birimo nka Repubulika iharanira intwaro rusange. Twe tumaze imisi dufite amakuru yuko rero amakambi y'igisirikare agaragara by'umwihariko mu Burundi hasigaye abasoda bace cyane, barimo patroni zirenga 6 gusa, harimo patroni zigera muri 6 gusa zo ubwazo ziri muri Repubulika iharanira intwaro rusange, izirenga 3 ziri muri Somalia, imwe iri muri Centrafrica, ndetse patroni zirenga 10 hanze y'igihugu. Ugereranyije ni nyinshi cyane ugereranyije n'igisoda cy'u Burundi. Ibintu byifashe gutyo rero mu gihe muri RDC
habandanya gukenerwa abandi basirikare benshi hamwe Kongo yototera u Rwanda nk'uko Perezida Tshisekedi yabivuze ibintu byo kunyuka, ndetse kugeza amagingo aya ngaya hakaba hari n'abandi basoda benshi banakenewe mu gihugu ca RDC nyuma yuko abandi barundi bariyo bariko barakomeza bicwa. Ubu ngubu mu mirwano imaze iminsi iraba biravugwa yuko abasirikare b'abarundi barimwo mu bantu baje imbere bagapfa ku buryo budasanzwe, ndetse ibi byaje gutuma abakurikiranira hafi ibiriko biravugwa n'ibibera ngaha by'umwihariko mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange badashobora kuba bekwemeza yuko bashobora kuba bo kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi nyuma yuko abandi bakomeje kugenda batozwa igihe gitoya bakajyanwa mu buraruko ndetse n'ubuseruko bwa RDC, ibikomeje gutuma haboneka umubare mwinshi w'abapfa kubera yuko nta bumenyi buhagije baba bafite, haba mu bigendanye n'imirwanire, haba mu kirere, mu mazi ndetse no ku butaka, harimo no kutamenya gukoresha ibirwanisho bigezweho. Izi ni zimwe mu mbogamizi nyinshi cyane abasirikare b'u Burundi babashije kuba bahura nazo cyane ubwo batangiraga kurwana n'umwari M23 usanzwe wenda kuzengereza ndetse no guheza umwuka igisirikare ca Kongo. Mu mwaka uheze igisirikare cy'u Burundi cyahamagaye kabiri abakinjiramo, ariko abarundi ntibagihurumbira igisoda. Amakuru y'ingene abasoda bafashwe nabi cyane muri RDC, ibitigiri binini cyane by'abagwa mu rugamba rwa M23, kubona ingene imiryango y'abasoda baguye mu rugamba ifatwa nabi, kumva Perezida Ndayishimiye yihakana abasirikari bafashwe miri na M23, kumva amagorwa y'abasoda banse kurwana na M23, ibyo byose byaje byonyura n'ibyahuhuka. Reverien Ndikuriyo arabesha mu kuvuga yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi aribo ngo baba babuza abantu kwinjira mu gisoda cy'u Burundi. Abatsanzwe bari kurwanira ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange, cyane cyane abiganjemwo abarundi, bavuga yuko bafashwe nabi ndetse bakunze guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye byo kutagira ibikoresho bihagije byo guhangana n'umwanzi, ndetse by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda bahura n'ibibazo bikomeye cyane bya bamwe mu basirikare babayobora cyangwa se abakuru babo, ndetse akiyongeraho ibibazo byo kuba bataza kuba botsimburwa, yemwe nta n'agashimwe bahabwe cyangwa se amafaranga bashobora kuba bohabwa. Ikindi barwanira ibyo batazi, ikindi biragora yuko iyo umuntu ngakomeretse abasha kuba yovuzwa na leta nk'uko bisanzwe bigenda, ahubwo ngo ategekwa kuba yo kwivuza we ubwe. Ariko kandi yakiyongeraho yuko iyo ufiriye ngaha mu mashyamba ya mu buraruko bwa RDC no mu manuko bwaho, bigorana yuko umuryango wawe ushobora kuba wabona ikiziga cyawe kuko bakomeza barabivuga. Mwibanga rero imbonerakure ziravuga amakenga zifise mu bigendanye no kurungikwa kugwana muri RDC. Imbonerakure zabwiye ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ziti turafise bene wacu baguye ngaha muri Kongo, ariko kandi imiryango ataco yafashijwe mbere, ugasanga imiryango ntiyanabwiwe ko abana bayo bapfuye. Turazi ko tugiye kugwa muri Kongo ataco dupfiriye, ariko ntako turi bugire, dutegerezwa kubaha amategeko y'abatwara umugambwe ndetse n'abatwara igihugu muri rusange. Kimwe rero mu bibazo umuntu yokwibaza ni impamvu igisoda cibura abakinjiramo, ariko Reverien Ndikuriyo akaronka abaja gupfira mu mbonerakure. Bwana Ndikuriyo nawe arakeneye kugira ico aronse ku mafaranga Tshisekedi ariha abategetsi b'u Burundi. Imbonerakure ntizinagorana nk'abasoda, nizohera muri RDC ntawe uzozivugira, nizafatwa mpiri ntawe uzogora leta, zizapfa nta n'imiryango izosigara iragira ibyo isaba. Gutyo mu mugambwe bazorya amahera ya Kisekedi ataco baramira nta nico bibabwiye muri rusange.
mu ndwi ya mbere rero ya 2024 Reverien Ndikuriyo yari yatangaje benshi akoresheje imvugo nziza kurusha Evariste Ndayishimiye abo yasabaga ibiganiro n'u Rwanda. Abamwumvirije bagize bati mbe yemwe Ndikuriyo yahindutse, niwe ugiye kunga abarundi. Inyuma y'indwi zibiri gusa Ndikuriyo agarutse ari wa wundi abarundi bazi, umwe yigica ibyo gukuramwo, kwica, atakinya ndetse no gucunga abakeba kuko bikomeje kugenda biravugwa. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda birateza umwuka mubi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho n'abandi bategetsi bagiye batandukanye barimo nka General Prime Niyongabo batabona ibingibi nk'uko bimeze, aho bakomeje kugenda bashimangira yuko badashobora gukomeza kwihanganira imwe mu mitegekere ya bamwe basirikare bakomeye cyane ndetse n'ibikomeje kugenda biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hagati kandi Kigoma muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, intambara hagati y'abasirikare b'abarundi n'abagwanyi ba Red Tabara yongeye kuvuza ubuhuha. Intambara y'abo basirikare b'u Burundi n'abarwanyi b'uyu mujwi witwaje ibirwanisho wa Red Tabara zaradutse kuva mu mezi aheze, zabereye mu mazone yo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu, muri teritwari y'Uvira mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange. Ibice bigiye bitandukanye birimo bya Kashengero, Rukuka ndetse na Nyamagogwe, groupement ya Kigoma, sheferi y'Abafurero, biriko biberamo intambara hagati y'abasirikare b'u Burundi n'abagwanyi b'umugwi wa Red Tabara ufise ibirindiro muri Kivu y'ubumanuko. Haraheze imyaka irenga 5 uyu mugwi usanzwe unafiteyo ibirindiro bikomeye cyane, aho kugeza amagingo aya ngaya ukomeje kugenda unagerageza kuza ukagaba n'ibitero bikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ku bw'abanyagihugu rero bo muri zone ya Rurambo, abasirikare b'u Burundi bari ku birindiro muri izo zone, baraheze indwi irenga barateye abarwanyi ba Red Tabara baciye muri Finda. Twaragize ibitero rero ku birindiro, bagize bati twaragize ibitero ku birindiro bya Red Tabara dufatanyije n'igisirikare cy'u Burundi, niko amasoko menshi mu mugwi witwaje ibirwanisho w'abakongomani witwa Mayimayi wabwiye itangazamakuru. Uwo mugwi ukaba ari wo ufasha abasirikare b'abarundi ukanabacira inzira. Nk'uko biriko biravugwa rero kugeza amagingo aya ngaya, abarundi bari mu bantu bakomeje kugenda barapfa cyane ngaha mu gihugu cyangwa i Kongo, ndetse akiyongeraho yuko hakomeje kugenda hanagaragara izindi fu cyane cyangwa se ibindi biziga by'abasirikare b'abarundi bariko baragwa mu mirwano iriko irahuza abasirikare ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange, ndetse akiyongeraho yuko n'abandi basanzwe bafatanya. Ibi byose akaba ari byo biriko biratuma abasirikare b'u Burundi bose baba bakeya, abandi basigaye nabo ntibemere kuba borwana nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Kuko bikomeje kugenda rero bitangazwa cyangwa se nk'uko biriko biravugwa, hakomeje kugaragara by'umwihariko abantu benshi cyane bagiye batandukanye bariko barahunga bava angaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse abangaba bakaba bari kuhunga mu gihe nyamara hasanzwe hari abasirikare benshi baturutse ngaha mu gihugu cy'u Burundi, abaturutse muri Tanzania, abaturutse mu bice bigiye bitandukanye muri Afrika y'Epfo ndetse na za Malawi, abacanshuro ndetse n'abandi, ariko akaba nta kintu na kimwe bariko bakora ku bigendanye n'ibikomeje kugenda biravugwa. Impunzi zaturutse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zinjiye muri Uganda nyuma y'imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta n'imitwe igiye itandukanye yitwaje ibirwanisho mu buraruko bwa RDC.
Majoro Chikoko Tabalo ushinzwe amakuru rusange muri diviziyo ya kabiri mu ngabo za Uganda zizwi nka UPDF yatangaje yuko impunzi zishika ku bihumbi bishika kuri 2 z'abanyekongo zageze muri iki gihugu mu masaha ashika kuri 72 ashize ziva mu turere twa Katwiguru, Kiwanja, Binza, Kiseguro, Kilinga, Masisi, Bwenza, Walungu ndetse na Rucuro. Tabalo kandi yashimangiye ko abaturage bo mu turere twegereye umupaka wa Uganda cyane abasaza, abarwanyi, abagore batwite ndetse n'abana aribo biganje mu bahunze cyane. Izi mpunzi zinjiriye Ibunagana ndetse na Nteko kuri Kisoro, Keshero ndetse na Ishasha muri Kanungu n'izindi nzira ntoya zabashije kuba zoborohera kuba bozinyuramo. Na nyuma yuko kugeza ubu ngubu imirwano ihanganishije umuhari M23 ndetse na FARDC, aho aba barwanyi bisarambwe bakomeje kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hagati aho kandi Tabaro yanavuze yuko abapolisi bashika hafi kwijana banarenga b'abanyekongo bakiriwe ku mupaka wa Ishasha ku mugoroba wo kuri ici cyumweru, kandi ko barimo bafashwa hakurikijwe amabwiriza mpuzamahanga, ndetse yavuze yuko abashika kuri za 40 barengaho gatoya bari banafise imbunda. Yasabye abayobozi ndetse n'abaturage ndetse n'abasivile ku mipaka gukomeza kuba maso kubera yuko ngo inyeshamba za Red Tabara za ADF zamaze kunoza umugambi wo gushaka kubura ibirindiro muri Uganda nyuma yuko inkambi zabo zari zimaze gusenywa mu buraruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange nkuko biriko biravugwa. Iyi ADF kandi imaze igihe igerageza kugaba ibitero bigiye bitandukanye, ndetse abantu bashika ku 500 bamaze kwicwa muri uku kwezi konyine. Reka mbashimire yuko mubana nange 5 kuri 5.